hama rero Christophe Yego. burya guhera uno munsi wahejeje kwakira ingabire bugingo budashira nkuko nari nabikubwiye Cyane gose. isigura ko guhera uno munsi cugenda mw'ishengero ry'abakijijwe rikwegereye urijemo kugira ngo bagufashe nawe ukure mu vy'Imana. Gute Nestor? Ni sawa cyane ntungane. Urakomeye. Yego ni sawa gute nawe? Naje amahoro. None kuragira gute ko mbona ufite Bibiliya uri aha mu ibarabara uri mu biki none? Nkuko ubibona burya nariko ndabwira ubutumwa bwiza uyu mufrere Christophe. Kuravuga ubutumwa mu ibarabara. Wewe kwanza urinde kwanza. Ninde wagutumye kwanza? Nta kintu na kimwe bagusengeye hama kuravuga ubutumwa kandi ukabuvugira mu ibarabara byagenze gute pe? Yo erega ntungane. None mwese ngira ngo ntavyo bigeze babigisha. Gute? Erega ubutumwa bwiza ntibuvuga apotre, ntibuvuga pasteur, ntibuvuga evangeliste canke docteur. Ariko ubutumwa bwiza buvuga umuntu wese yizeye kandi yakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwiwe. Uvuga ngo twese turemerewe kuvuga ubutumwa umuntu ari we wese. Yego cyane. None ikindi kandi mbaza kandi. None ko mbona abantu benshi bakorera ivuga butumwa bakarikora amashengero ugasanga abantu benshi baratumiye abantu mu ishengero none kubera iki byoba ngombwa ko tubikorera ngaha mu barabara. Oya vraiment je byo bintu simpaye mbitahura neza. So kandi ndoro uracyari umusore sinzi kweri ko ndugenda wirukanga uja mu mihanda ugenda simzuva kweri. Mu bisanzwe jewe ikintu ca mbere ijambo ry'Imana none ntubizi yuko igihe Yesu yavuga ngo nimugende muje mu mahanga yose mubwire abaremwe bose ubutumwa bwiza. Erega iryo jambo ryari ko ribwirwa twebwe. Niyo mpamvu rero je natahuye ikintu kivuga ngo Yesu Kristo yapfuye kubganje kumugaragara. Nanje nta mpamvu yo kubaho kubwiwe mwibanga. Rero niyo mpamvu ndamushingira intahe aho ngeze hose. Vraiment sanza ari byo kweri. Kubera ko abantu twese tubayeho gusa tutazi yuko tuzi gusa ngo ivuga butumwa barikorera gusa mu mushenge ariko sanze no hanga hari byiza ndabona muvandimwe ameze neza kwera asa nkaho yakijijwe nukuri ndabishimiye Imana cyane kandi kuraje cyane ashurakoze cyane ya noneho urazi ikindi kintu none ntubizi ko mu byakozwe n'intumwa avuga ngo ariko muzohabwa ubushobozi umwemu yara niyabaza ko muzoba ibyabona byo kunshingira intare bisigura igihe cyose kuva umunsi mpwemu yera yinjira mu buzima bwawe wari ucitse icyabona cyo gushingira intare igikorwa Yesu Kristo yakoze ku musaraba. Nukuvuga ngo twese turemerewe kuvuga ubutumwa ahubwo rero guhera uyu munsi rero ndumva icyo kintu ari ikintu cyiza cyane dukwiriye gukangurira ishengero umuntu wese akumva ko ari uburenganzira bwe kugira ngo agende avuga ubutumwa ubwo rero ndagira ngo mu mwanya duhite ngenda mbwira abantu bose kuko iki ni igikorwa cyacu twese nsana atari cy'umuntu umwe ni cy'uburi wese umuntu wese wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza ategerezwa kuvuga ubutumwa ahantu ariho hose. Basha niyo mpamvu n'ukuri twese hamwe twoja hamwe nukuri urunganwe rwacu rwokizwa. Oya vraiment tugiye kubikorera ko kweri turebe ko dushobora kuzana abantu benshi bagakizwa ahubwo birababaje cyane kubona abantu babaye mu rushengero ariko utarazana n'umuntu n'umwe kuri Kristo. Ubwo rero ndabona ari igikorwa cyiza reka tugende tukibandanye gutyo hama umuntu wese aho arazoza agenda avuga ubutumwa turebe ko tuzana abantu bagakizwa. Yego amaso y'abandi bose akwiye kuguruka kugira ngo amaso yacu yugurukire iki gikorwa cy'ivuga butumwa. Basha ndaryohewe cyane ahubwo rero nimba iyo aba wari ufise akanya je kubera ndacyari ko ndabandanya twaca tugenda tujanye kugira ngo dushikane ngaho imbere. Oya nta kibazo kubera ko ubutumwa bwose tububwira ahantu hose nanje rero guhera uyu munsi rero ahantu hose ngiye kuzamvuga ubutumwa mu ibarabara mu masoko ahantu hose mbonye umwanya ni uburenganzira bwanje bwo kuvuga ubutumwa. Wow ndaryohewe cyane tugende rero dufashanye. Urakoze cyane Imana. None ashawe rero tuzosubira. Yego kweli. Sawa sawa.